nitugire amahoro ubumwe ubutungane n'iterambere rishigikiye ku kwikukira n'umunsi mukuru mwiza w'amakomine. Banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha uno munsi turamutse duhimbaza umunsi w'amakomine naho wama uhimbazwa buri wa gatandatu wa mbere w'ukwezi kwa Myandagaro uko umwaka utashe. Mwese mukaba mubizirikana yuko ari umunsi wo kurimbura ibikorwa tuba twarakoze mu mwaka wose. Kw'izina rero ry'abanyamuramvya no kw'izina ryanje nyene ndifurije umunsi mukuru mwiza abavuka komine bose, na cane cane mwebwe mwigoye mugashika muri kino kibanza. Ni umunsi udasanzwe ku bavuka komine baraha hamwe n'abasanzwe baba no mu yindi mihingo y'igihugu, kuko ari akaryo keza ko guhurira aho bataye uruzogi kugira bicarane bayage ivyoteza imbere ikomine yabo, bongere basangirire hamwe. Muhimbaze rero neza ataco mwinona, kuko amahoro n'umutekano birahari kandi bikwiye. Uwarose icagira ko uwo munsi mukuru aze kwibuka abatashoboye kuronka, na burya turi mu ndwi yahariwe gushigikirana mu kibano. Nk'uko vyama bitunganijwe ngaha, nk'uko vyama bitunganijwe, nagira rero mu nkundire ndabacire ku mayange ibyo komine yashoboye kurangura turi kumwe na mwebwe abene gihugu hamwe n'imvukira mu mwaka wa 2023 ushira umwaka wa 2024. Duhereye mu gisata c'intwaro, politike n'umutekano, harakomejwe intwaro ku mitumba no mu mazone, aho twakoze ingendo mu ntumbero yo gusanga abene gihugu ku kivi mu gukoranya amanama, twongera turabira hamwe ingene abene gihugu bariko bararangura ibikorwa by'iterambere twisunze ya mbono kazoza y'igihugu cacu. Twarahimirije abene gihugu kubungabunga umwimbu, gukingira isi ndimwa mu guca imikobeko, gutera amatuta y'ibiti bibana n'imirima, kwimbazanya barega, tutibagiye guhimiriza ko boteza imbere uburaro mu kurwanya inzu za nyakatsi, cane cane ku misore yitegurira kubaka izabo. Mu ncamake, ingingo zose leta yafashe ku neza y'abenegihugu zarashizwe mu ngiro. Muri politike, amanama hagati y'intwaro n'imigambwe, abarongoye amashengero n'amadini hamwe n'amashirahamwe yigenga yarakozwe mu ntumbero yo gukorera mu runani mu guteza imbere ikomine yacu. Mu bijanye n'umutekano w'abantu n'ibintu muri rusangi waritaweho mu gukora amanama y'amakomite y'umutekano ahurikiyemwo bose. Intwaro n'inzego z'inyamiramabi twarakoze ijoro n'umurango mu kugira isaka aho hose twikeka abagizi ba nabi, na cane cane mu gisagara ca Muramvya no mu makarice atandukanye, mu gutuza bwa busuma bwari bwimonogoje bw'insinga be n'amakonteri vya regidezo mu mihana. Ariko n'ubu tubasaba ko mwobandanya muteramira amahoro n'umutekano, na rega twimirije ibihe bitoroshe. Mu gisata c'imibano, twarakiriye abantu baza kubatwitura badusaba impanuro zerekeye ingo n'imiryango, abapfakazi basaba ubufasha bwo kwitura amasentare hamwe no kwivuza. Twarabaronkeje impapuro zo kuborohereza muri byo byose bifuza.
kubera ca kigongwe c'ikivunga catangwa na leta haranditswe abana barenga 2,700 bari baracerewe kwiyandikisha muri komine. Twarakoze rusasuma ku mitumba yose rw'abantu bari bubakanye bidaciye mu mategeko hamwe n'abaharitse, aho twaciye dufata ingingo y'uko bandikisha ubugeni bwabo. Turashima rwose ingene bavyitabiriye, abandi bari baharitse nabo barirukanywe. Twaratujije abantu birirwa ku marigara, abo twafata twaca tubatwara gukora ibikorwa by'iterambere rusangi. Nk'uko turiko turegereza mu kiringo gito ngo tuje muri rusasuma rw'abene gihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi, twagira dufate kano kanya keza ko kurarika mwese abanyamuramvya kuzokwitabira urwo rusasuma atanumwe avuyemwo, kandi muzokwishure neza ibibazo bazobabaza, kuko urwo rusasuma nibwo ruzoduha ishusho y'Uburundi muri ya merekezo twifuza y'igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060 mu gisata c'iterambere n'inyubako. Ibirasi bishasha vyarubatswe ku mashure shingiro y'Ikirerama nk'uko babishikirije mu ijambo mwavyumvise, ku mutumba wa Busimba, mw'Ishombo be no ku Mugomere, biciye muri wa mugambi wa fonike ku mafaranga angana imiliyoni 360. Komine yaratanze ibikoresho bitari bike byo gusanura amashure no kumarira ayatari bwahere, bigizwe n'isima, amabati be n'ivyuma, tutibagiye n'intebe ku mashuri atandukanye, naho Busimba harimwo. Mbere ari naco gituma twashimye kuza kuhakorera umunsi mukuru w'amakomine kugira ngo tuvyirabire ibikoresho twabahaye uko byakoze ico twabitangiye. Twarongeye turatanga ibikoresho byo kubaka ibiro by'umutumba be n'abahuzi Muramvya, Musagara no mu Masango. Imvukira arizo zafashe ya mbere muri ivyo bikorwa. Mbere tukaba tuje hano tuvuye kwinjira ibiro by'umukuru w'umutumba n'abahuza ku mutumba wa Masango, dusaba n'izindi mvukira ko zokwerekana ishaka aho zataye uruzogi. Komine nayo yiyemeje kuzobafasha mu byo ishoboye. Turiko turubaka kandi ihangare ku isoko y'inki Bugarama, tukifuza kuzoyimarira mu minsi ya vuba. Kubijanye n'amazi meza, harubatswe amazi meza ku mutumba wa Masango, harasanuwe na za rusengo ku mitumba itandukanye mu gutanga isima, amatwiyo hamwe n'amashashe. Ntitwibagiye gushiraho amakomite araba iby'ayo mazi kugira ngo ayo mazi abungabungwe. Amabara mato mato y'imigenderanire yarasibuwe. Ibitarugwa bitari bike byo ku mitumba itandukanye byarubatswe, aho komine yagiye iratanga ibiti bivuye mu gitara ca leta. Iyo mitumba ni ya Muramvya na Gakenke, Kavya, Kibogoye na Busimba. Nitwokwirengagiza mbere n'ikiraro gihuza umutumba turiko n'umutumba wa Muramvya, aho mbere ubu ruja n'uruza rusigaye rugenda neza. Ibarabara rihuza komine yacu na komine Rusaka riherutse gusubirwamwo, aho twoshimira cyane uruhara rw'imvukira zacu zo muri zone Shombo, aho zafashe ya mbere mu kuja imbere mu kwegeranya uburyo zaritanze kugira ngo iryo barabara ribuye rimere neza, tukaba tubakengurukiye cyane. Hariho n'izindi mvukira ziheruka kwitanga kugira ngo amashure asanurwe, duhereye kuri Muramvya ya kabiri, aho baheruka kuyisanura imvukira zaritanze cyane, duhereye
kumvukira utwara minorake shiramwe rya minorake n'umuryango wa Zompora Artire n'umudandaza yitwa Felix aho bitanze kugira ngo iryo shuri risubire risanurwe kubera ubu abana bagigiramwo bitagoranye mu gisata c'ubutungane. Muri ico gisata imanza zarabandanije zicibwa ari iz'amatati canke z'ivyaha. Abacamanza barishikiye mu mitumba no mu mazone yose mu ntumbero yo guca imanza bishikira ku matongo banyene amatati ariko haracibonekeza abantu badashiraho intahe ishitse. Uwutsinzwe ntiyubahirize ingingo sentare yashinze bakirirwa barayerera baja kunguruza kandi baba barabatunganirije ntibemere ivyo sentare yababwiye. Mu kunguruza urudahera turashima ko abahuza bo ku mutumba bafasha ubutungane kuko benshi barashima ingene abahuza babatunganiriza. Aha aye naho nyene ntitworeka gukengurukira umushikirizamanza wa Republika wacu mu ntara ingene afata iya mbere mu kwisangira bene gihugu kukiviramwe murabizi arazi ko agateke kagoye murazi ko yamabasanga ku mitumba ku mazone ku makomine no basambere mukamumpera n'amashi. Tugiye mu gisata c'ibidukikije uburimyi n'ubworozi abene gihugu barahimirijwe muri ya ntumbero ya leta yo guteza imbere uburimyi n'ubworozi no kubungabunga isi ndimwa. Haraciwe imikobeko ku birometero 500 iyindi irasiburwa kandi irategwa ko ivyatsi vy'ibitungwa. Aha turashima gose abanyeshuri bari mu buruhuko bariko baritanga mu guca imikobeko no kufyaturira abantu aho nikora. Tugashimira n'abakurikirana abo banyeshuri. Haraciwe ibinogo batega amazi y'imvura bishika 400 ku mitumba itandukanye. Haratewe ibiti bibana n'imirima ivy'ishamba n'ibindi kama. Mu ntumbero yo kugwiza umwimbu harakozwe uturima tw'igikoni no kurarika bene gihugu kuvomera ku mitumba ahashika amazi. Tuboneyeho gushimira imitumba y'akarorero iriko iritanga mu kuvomera nk'umutumba wa Mpehe, Kavya, Gatebe, Kirama, Kibogoye n'iyindi mitumba. Haratanzwe imbuto zirobanuye nk'ibigori, ibiharage, ibiraya hamwe n'imboga. Naho umwimbu wabaye mwiza ariko hariho n'ibitagenze neza bivuye ku mvura nyinshi. Haciye haba imyuzurira mu myaba be n'inkukura ku mitumba vyagize ingaruka mbi ku mwimbu. Imirima ingana ihegitare 160 iratwagwa ku biterwa bitandukanye. Haratunganijwe umugambi wo gushira amatongo hamwe nko ku mutumba wa Masango na Cirisha. Ku bafise ibitungwa binini na bito haratanzwe incanco ku mitumba yose mu ntumbero yo gukingira indwara zayo. Abene gihugu barahimirijwe kwitaho ubworozi bw'ibitungwa bito na cane ubworozi bw'inkwavu. Harateguwe amatuta y'amavoka n'ikawa ku mitumba yose igize komine ya Muramvya. Ivyo nivyo twashoboye kurangura muri uwo mwaka wa 2024 twongera dukenguruka kandi abashizemwo ukuboko kugira ngo tubishikeko. Mu nkundi rero twacira ku mayange ivyo twimirije kurangura muri uwo mwaka wa 2024 ushira 2025. Tuzoteza imbere uburimyi n'ubworozi mu kugwiza umwimbu na cane mu kwijukira wa mugambi
wo kuvomera imirima muri kino gihe c'ici mu mazone ya Rusera, Bugarama na Muramvya. Guca imikobeko ku mitumba yose. Tuzotora imitumba y'akarorero mu guca imikobeko nk'umutumba wa Masango na Burambana. Hamwe no gushira hamwe imyaba y'akarorero, imyaba yo mucirisha yacizanye muri Shombo beno imyaba yo kumubarazi. Kwijukira ibikorwa byo kugwiza umwimbu mu miryango yacu, twongere turoza bene gihugu imbuto zirobanuye z'ibiharage, ibigori, ibiraya n'imboga. Guteza imbere ibijanye n'igisata c'indero mu kubaka ibirase no gutanga intebe bivanye n'uburyo buzoba bwabonetse. Gushimikira ku magara y'abantu ku bijanye n'isuku n'isukura mu miryango no mu bibanza bihuriramwo abantu benshi. Guteza imbere intwari ibereye, ubutungane n'umutekano. Guteza imbere ibisata bifasha abenegihugu mu kubirosa amazi meza, mu gusanura za rusengo zihari we no kubaka izindi nshasha. Guca ibinogo ku mitumba no mu mihana byo kubika amazi mu ntumbero yo kurwanya inkukura. Guca no gusibura amabarabara y'imigenderanire. Kwimbazanya abarega n'imiburiburi imwe ku muhana wose, imana yose iri muri komine yacu ya Muramvya. Tuzobandanya twubaka ibiro by'abakuru b'imitumba n'abahuza ku mitumba igize komine yacu, turi kumwe n'imvukira zivuka kuri iyo mitumba. Tuzobandanya gufata mu mugongo abatishoboye, abagendana ubumuga n'abageze mu zabukuru. Ivyo nivyo twifuza kuzorangurira bene gihugu muri uyu mwaka w'2025. Banyakubahwa mwese, umwe wese mu cubahiro yahawe n'Imana. Imbere yo kurangiza nagira nsubire ndabakengurukire mwe ivy'imvamutima ukungene mwitavye ibirori vyo guhimbaza umunsi wahariwe amakomine. Bitwereka ko mukunda iterambere ry'ikomine n'iterambere ryaho muvuka. Nongere ndabahamagarire kudufata mu mugongo kuri iyi migambi yose twavuze tuzorangurira bene gihugu. Ndabahamagarira kandi kwamiza umutima aho mwataye uruzogi kugira ngo komine n'intara byacu vyamane ishusho nziza. Ndagije ndabifuriza ko twobandanya twiginana, dusangira, tutibagiye n'abatashoboye kuronka. Ndabifuriza ko nitwaza gusubira muhira, Imana ize kutuja imbere, tuze gushika mu miryango yacu amahoro. Niharambe rero amahoro n'umutekano, ubutungane n'iterambere muri komine yacu nziza ya Muramvya. Niharambe imvukira n'abene